ibintu Hamedi yashoboye kuvuga ujya munsi bro Arvera Muhimbare n'umunyempano siko ego Arvera Muhimbare hari amasere menshi akina ariko Gasami je nashaka kusubira kuguha akazi tugakorana ego ariko ikibazo cawe ego watanze ikiganiro kuri Anashea ego bajya bahungu n'abansi banzi wibaza izini kubera kinone chance ariko aratinya kuva mu mugongo wa Libe Mr Soro mugisha warazimye ibyo tuvyemeranye ego siko ariko nka Mimi Mireille urabona yuko ari umukozi w'Imana nka Mimi Mireille wava umugira reka nigarukire kuri estime na estime nyene barashobora kuba muha amasinema ari romantique ukuntu ariko estime kandi afise n'isura yo gukanga abana bro oya ariko izi urazi gitumana n'ahantu biva gushika ino saha ari gafana ntaremeza babakunzi biwe bro siko ntarabemeza nka kera twari tuzi none ubu wovuga yuko yeah wagwan wagwan ladies and gentlemen welcome to Anashea 257 Anashea man nsigaye naramenyereye gutangura nk'aba MC nitangura na kariro gake ladies and gentlemen are you ready bro ego amakuru ndashima Imana man ndashima Imana wallahi ndashima Imana kandi cyane gose nta kintu kingyohera nk'iyo mfashe micro nkaze tugakora ego biri mu Imana rega birasenge ibintu biri mu Imana bro biratesa sana ego undi yambwiye ati nta kintu kiryoshye nko gukora ikintu ukunda cyane man utarindi apana gukora ikintu kubera ko amafaranga uza kuronka apana gukora ikintu kubera ko wahatirijwe bakubwiye ngo kora ikintu kubera ko ugikunda nivyo kweri urumva wowe nyene n'umutima wawe urumva uruhutse bro reka twakira abantu bacu reka tubakire cyane ndazi yuko tuguma tubona biyongera ku munsi tunabashimira cyane bumve neza yuko ahantu bari ari teka ridasanzwe ariko izi urumva iyi klima yo mu gihugu cyacu Burundi akayaga ni kose kumezi nagomba vuga ati kumezi abiri aheze dukora tukaba dufite abantu nk'abaraho yego nukuri bubahwe cyane bro reka tubanze dukorera abadutumye ego turafise bayita bartender bar chez Willy ego nakabare keza cyane gose mu gihugu cyacu Burundi niko kabare ka mbere keza kandi gafise ama service ameze neza haba mu gikoni ego cyane ku binyobwa ijabuka ni kuvuga ivy'ubwoko bwose birahari rero abantu bayigane ushobora kuba wasohotse n'umukunzi wawe hajya mugakomanda mu gikoni ibintu biragenda neza ego nakabare witegereje neza ni nakabare gasohokiramwe n'abaririmbyi benshi cyane ko kabare konyene ngaha mu Burundi ko kabare konyene ngaha mu Burundi ushobora kugenda ukisororera ukanywa icupa ryawe wicaye mu ndege nta kandi nibyo nisigituma rego kubarenza yuko mu minsi iri imbere bagiye kubona n'ibiganiro vya Anashea twicaye mu ndege hariya tuko turihereza karo mu ndege batubona neza ati mbega Anashea mwashitse ku yindi level ariko tunashimira cyane Big Boss Willy bartender ubona neza yuko yaratahuye bino bintu vya entertainment yaratahuye abantu bajene mu gice cy'u Burundi akora kugira biteze imbere man hambavu yaho tuba turi kumwe na Telecom Telecom ni imprimeri nziza cyane ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ikora ibintu by'isuku ikora ibintu byiza biramba nta yindi interview woja mbambe nta yindi imprimeri wojamwo atari DH Telecom nabo barabitubwira muri aka kavideo mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers
badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Katubashimire bakabonye akavideo bro. Sasa twinjire mu kiganiro cyacu. Ikiganiro cuno munsi banifuza yuko bano bantu bakora dukurikirana baze gutora gatebe bicare. Siko? Yego. Ariko nongera nsaba cyane nibwo dukurikira utaragira subscribe ariko uhora ubona ibiganiro byica kuri Anashare ntaragusaba kugira ufuni kuri gakengere nyene. Kuko yego iyo ufite yonze gakengere. Yeah. Niwe butunzi uri dukurikirana gato ko turihereza. Niwe dufise kuko nimba tudafise bano bantu twoze ngo twicare ngaha sana tuze ngo twicare ngaha izi uno munsi ariko Gasami ego ariko Gasami je nashaka kusubira kuguha akazi tugakorana ego ariko ikibazo cyawe ego watanze ikiganiro kuri Anashare ego bajya bahungu n'abansi banzi ego bro inyuma yaho tuvuze ko Mr Sami hari umuntu yamwimye ikiganiro ego kubera ko yakoranye natwe ego urabitawura cyane gose man cyane gose kazi ngo kubera ko yakoranye natwe sasa ivyo si ngomba kubigaruka ko cyane mugabo hari icyumviro natoye kuri ako kantu ego umutima mubi ego inzigo ishari ugwanko muri industry bifashiki cyane kugira ngo wumve ko wokwa nk'umuntu hamukamwankisha n'abandi. Urabona izi bano bantu tugena dukoresha ibiganiro canke bano bantu tugena duhurira mu kazi kanaka baba bategwa n'ama pressure y'ibintu bigiye utsanzukanye. Siko narabo bareneza yuko bino bintu bya industry bino bintu bya entertainment gombe kuzana ibintu by'ama pressure by'amaranga mutima uzohavugwa hari umutima man kandi ni benshi baruzi uziko ariyo ibuheze twabivuze kuri Fabilove ngo hariho ama TV adakorera ko ibiganiro ego no muri filme birahari kubera ko ukorana na naka ngo jewe ngo ndondera siko inyuma yo gukurana ikiganiro na Mr Sami nibaza neza yuko Sami yarashoboye kuronka message reka tubisubiremo mu ntango izi siko oya ibyo bya Sami nabizanye kugira ngo bibe nka karorero siko niko karorero kabaye siko izi ego nivyo Sami inyuma yo gukora ikiganiro umubosi yamurondeye kugira muzane muri sinema yiwe araheza aramubarira ati je wewe sinzoguha akazi kubera wakoze ikiganiro kuri Anashare ego siko ariko twebwe tuza kubaka bro tukiri nabose sanguzi gusa tunabavuga butumwa siko izi ariko icangyoheye ego nuko man iyo umuntu ateye imbere bro siko ishimira iterambere giwe kuko wewe nimba utaravansa cyangwa utarashika handi hantu bro sigihe ciwawe siko ego ariko ikintu kintangaza urashobora kubukorana n'umuntu ugakorana n'umuntu pe kandi mukavana n'uwo muntu pe kandi amahoro menshi cyane siko ariko wa muntu mwamara kuvana ahubwo akaba ari wagenda kukwicira izina ahantu kanaka siko ivyashoboye kuba kuri Sami ndibaza neza yuko kuri Anashare uwo muntu yaratuzi cyane siko twaranakoranye n'ibigiye utsanzukanye ariko hagati gatereshwe n'Imana bro ego nta muyaga ushobora kugatembagaza siko ariko ndibaza neza yuko izo pressure bonyene bitera barumva yuko boguma no kuzihagarika bro siko izo ni pressure za pressure taho zifatiye kuko rega ni bimwe nakubwira bro burya igihano ca mbere uzikibaho sinkoni sagasho siki nagacerere ego nagacerere uba wipowe ngaho tuwikorera utuntu twawe umuntu ntumuvugisha ego mugabo ugasanga inzigo yamwishe cya muntu none ni ariko nuwo muntu izi yashoboye kubivuga yumve neza yuko aho ari hose turamwubaha kandi
turanamwubahira ku byo yigeze gukora canke ibigiwe tsanswanye canke mu byo twagiye duhuriramo ariko ntibaza neza yuko kugenda kwankanisha umuntu bro twe turi ngaha hari ikintu navuze izi twe kuri anashare yo muri cinema je nta mustari numwe tutarakurana ibiganiro man nta numwe kwe siko muri cinema niba bose bafana niba bari beri niba bari bande bamemye benshi turakoranye ibiganiro mu baririmbyi bose nuko siko mu baririmbyi bakomakomeye siko twebwe rero turiyo kugira dufashe impano zigesanzwanye ni turiho ngo kuri anashare umuzoza mutwankanishe muri ka gukoresha umuntu kanaka ivyo nibigera bibaho ntaribi siko umuntu urashobora kumubona no munsi ati kuri anashare n'abana babi ariko twebwe ukungene turiho kugira dufashe impano zigesanzwanye twebwe jewe nuzonza mu matwi ngo ibisigundoso canke izi nzoza mu matwi ngo reka gukoresha iganiro ngo ujya mu artiste kanaka ahubwo nzona gutwenga man nzona gutwenga kuko twebwe uwo muhamagaro canke izo nguvu muko murishiramwo twebwe nta nizo tunafise twe dufise ya ntego yacu twaje muri industry muri entertainment gufasha abantu bose siko twarabivuze kuri Fabirove Fabirove tumaze gukorana ibiganiro byinshi pe siko benshi bagiye tsanswanye ariko hariho benshi batoshobora kumukoresha ikiganiro barahari benshi batoshobora kumukoresha ikiganiro man batinya ngo ninamukoresha naka nawe ntazomba ikiganiro kandi naka ari trend gusumba Fabi wibaze man mugaye ivyo si vyiza pe reka twugari idoshe bro yego tuyugare twugari idoshe ndazi uwo biraba nimba ari kararaba ikiganiro uwo vyega nyene n'ubunyene aca kupa ntaza kukimara reka tugende kwa nani kuri kurababaza man kwa Alvera Muhimbare ubu biraboneka ko atari muri cinema cyane kandi n'abakinyi novuga gute n'abakinyi b'amafilme ntibariko baramukoresha cyangwa aba directors bariko baramukoresha ngira ngo sinzi ko batamufata nk'umukinyi cyane mugabo wibuka igihe dukoze ikiganiro na Amede yavuze ati nta mukinyi w'umukobwa akina yatinga kurusha Alvera ivyo nanje ndavyemeza ndaza kugaruka kuri ico kintu bariko baramusubiza inyuma cyane rero wowe ubibona gute kuba Alvera atari karagaragara cyane mu mafilme ahubwo ari mu bindi bitandukanye kuko urazi yaruguruye shop mweze twari twabivuze yaruguruye shop y'impuzu yitwa Alvera Collection hariya mu Kamenge kuri 12 kandi asanzwe ari karakora n'imiziki ariko izi reka ngaruke maze bano bano babakinya mu cinema bro umuntu wese yamafise igihe ciyo siko uribuka igihe Alvera Muhimbare yasohora yari mu cinema yitwa Intore Ntindi Alvera Muhimbare bose yari yarabicaje ku gatebe bro siko bose yari yarabicaje abayoboje inkone y'icuma siko gushika saha ndaza kwemeza neza yuko Alvera Muhimbare naragiye ndonka amakomentari y'abantu benshi bavuga ati yuko Alvera Muhimbare si umukinyi w'amasinema ariko reka nibarize none mukeneye mu mushire mu rugero rwaye siko ariko ndemeza neza yuko ibintu Hamid yashoboye kuvuga ujya munsi bro Alvera Muhimbare n'umunyempano siko Alvera Muhimbare hari amasere menshi akina bamwe bayikinisha atari gwabo reka tugaruke kuri uw'Imana Fagzine Fanny Lavine uribuka yuko hariho n'igihe cigeze kuhaba Fanny akina amasene atamubereye urabona nk'iya gabari ya Fanny afise itayi y'umuvyeyi afise itayi yuko iboneka yuko musabama umumama ariko sinema ziwe nyinshi naramubona yambaye my uniform Fanny naho uniform Fanny naho umunyeshuri bro agakina ari umunyeshuri man ico kintu ziko ngaha tugifise isi reka nakubarire urakoze cyane ngakituma ariko nakubarira yuko ugasanga umuntu w'umujene nkawe ukinye filme ugaci uba mu papa ugatsanga n'umwana wawe murangana bro nicigituma ariko nakubarira yuko ari umukomedie yitwa Roshe uramuzi Roshe akunda gukina yambaye ibintu by'abagore ndamuzi ofumuki uwa wambaye ibintu urabona izi abasiniest bacu Alvera Muhimbare hariho amasena akina atawundi muntu iyo yakinaga mu gice cy'u Burundi siko ariko kurundi ruhande ndashobora kuvuga ati Alvera Muhimbare si umukinyi w'amasinema kuko Alvera Muhimbare ntazi challenge za cinema bro Alvera Muhimbare na account yo kushira ko amasinema yiwe afise Alvera Muhimbare ahubwo no muririmbyi w'indirimbo za gospel music irimo zo guhimbaza Imana siko aza avuye muhire bamutwaye muri senati ingo actingoko siko bitandukanye na Mimi Mireille afise isinema yiwe ashobora gufata umwanya kiyandikira
siko cyangwa agafata uwundi mwanya kanaka avuga ati Fanny Lavine ashobora gufata ndafise account yinjiye ya YouTube cyangwa nubwo atoyandika akayihagararira man akavuga ati siko kwanje inzira ya kabiri Arvira Muhimbare bashobora kuvuga ati sumukije mu cinema ivyo ndavyemeza bro siko kubera bifise aho bifatiye bashobora kuvuga ati n'umurimvyi wa gospel music ego siko ariko wumve neza yuko umuntu afise igihe ciwe umuntu afise igihe ciwe gushika ino saha Arvira Muhimbare muri cinema nivyo ntariyo siko ntariyo ariko mumve neza yuko igihe yasuriye isinema yitwa Intore Ntindi Arvira Muhimbare yarabayoboje inkoni y'icuma bose baricara siko ariko gushika ino saha mimi ni wagize iki niho bayoboje inkoni y'icuma ariko na Arvira tunamutera nakamo cyane muri sinema arakumbuwe bro waruvuze Fanny reka dutere tukigira ko Fanny Lavine bari kuvuga yuko ibintu vy'amafilme vyanse pay nabandanya amaprank ibintu vy'amafilme abireke mugabo wibuke arafise data kandi data iriko ibikora neza sinzi ikiganiro twasohoye ejo twasohoye kwa gatatu ku munsi wa gatatu man ku munsi wa gatatu warabonye amakomantere menshi bariko baravuga ibintu mwavuze n'ivyo Fanny Lavine arafise data bariko bakompara na cya kintu twavuga ngo BMT isinema yaheditse bayimaze bayivuga kandi urazino nezi nonge nashimira cyane n'abakunzi badukurikirana kuko nagiye nabibona muri commentaire bariko bagereranya rero ngene Fanny yagize lancement ya data nabo ingene bariko bagira lancement yiyi agatsiri kwa ntigahere Fanny afise filme nziza bro yitwa data iri kibigora neza none ivyo vyo kuvuga ngo abandanya ama prank oya ariko izi urazi gitumana n'ahantu biva gushika ino saha Fanny ntaremeza babakunzi biwe bro siko ntarabemeza nka kera twari tuzi none ubu wovuga yuko agiye kuyobora ahubwo uvuga ati ntari trend ahubwo uvuga ati ni vya minina kubare yuko igiti kiruma kikabisa ikindi siko Fanny kiya gihe yarahitinze pe kandi Fanny yarahitinze yari best yararenze cyane ariko ubu siwe agezweho aracari mu best influencer yaracari mu best influencer siko ariko Fanny baramukeneye kumubona muri ya shusho man siko yiwe ya kera rega novuga yuko isinema yitwa data ubaza isinema yitwa data kiduza abandi siba Mr Kanamwe n'abajya bakobwa ujya mukobwa w'inzobe wa mukobwa w'inzobe yanje nyambari yanje angi mama sinzi umwana yitwa siko na Mr Kanamwe nibiri kiraduza cyane siko papori ya Fanny siko ariko ikirenze coco ashobora kuba ari muri kino gihe ndemeza ijana kwijana ari muri account ya Solution Capo kuruta uko ari kuri account ya Fanny Lavine official ivyo ndavyemeza pe ariko batibagira yuko yigeze kuba bayobora siko batibagira neza yuko yigeze kuba abayoboje inkoni y'icuma ivyo n'ibintu byagiye bigaragara man siko ariko hari abantu benshi bako barazare kumutera ivyatsi yuko kumengo yoba yarazimye canke yoba yaravuye kakariro kiwe kuba karaheze canke ibintu kanaka ivyo nashobora kuvuga ati nivyo ivyo nanje ndavyemeza pe ndavyemeza kandi jana kwijana ariko ndavuga ati Fanny yarabayoboje inkoni y'icuma mu misi yahera ariko gushika ino saha kakariro kiwe ntari on top ahubwo ikintu namushimira cyane isinema yitwa data ikiraduza ba Mr Kan ba Angi eka nabandi benshi bagiye tsansukanye ico ni ikintu namushimira cyane ariko nongera nibareza Fanny Lavine umuryango wa Truafa mu misi yaheze twarigeze tubona yuko bagize ama proclamation y'abanyeshuri baciye muri Truafa mu ishuri rya Truafa mbega bo bari he abo banyeshuri baciye muri Truafa bari hehe baraza kwishura muri commentaire kuko bajya bose bari muri cinema data Mr Kan ari muri major Angi yaje kubwikiraka ujya wundi mu brother sinzwe na yitwa yaje mu bwikiraka novuga yuko muri cinema abantu bari muri abapeti biyo bajya no vyemeza yuko bari muri Truafa kuko nabana n'amaraso yiwe siko ico kibazo nanishatse kumubaza yuko Fanny igituma benshi bako baragutera n'ivyatsi akavuga ati Fanny ntuko turamubona cyane Fanny umuryango wa Truafa warujumeze neza cyane gose siko ariko gushika ino saha Truafa nikiravugwa cyane abanyeshuri baciye muri Truafa nabo tuko turabona izi
ntabari siko nabo tuko turabona abaza kubifatanya no mu muryango wa Burundi Film Academy naho nyene nuko nyene tuko tubona ndiko tubona Chance na Lina hari abana benshi baciye muri Burundi Film Academy ko nyene bro siko ahubwo batanguye babishiramwe imitahe cyane bakaronka aba manager bakaronka aba big boss izi umbabare turaza kuhigaruka kuri ico kintu man ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo uzora bama interview yose ya Noraski ako kantu nikigera kabura ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo ego Noraski ntare nge twumva kantu kamwe bayaravuze ngo Noraski ntare ngo utari mu ruhande rwawe nawe nyene maze kurama interview ashika nkatatu ako kana akavuga sasa reka tugire ko na new generation ego kuko wari uri kuri new generation nyene bari hehe cyane man kubera iki iyo new generation wumva ego irava muri izo za Truafa ikava muri Burundi Film Academy ego tugaca tuyibura ego cyane urumva igatakara pe ikagenda biva kuki ivyo Ushimire na reka tumucishirizemwo yitwa ego Lina Movies ya Lina Movies ari karategura filme yiwe nshasha yitwa Amanda kandi nawe nibaza ko ari amaraso mashasha ego yitwa Amanda uziko nayiravye ryari rya filme yiwe bakiniye Igitega ego yitwa iriya filme yiwe Akamashu yasohotse yitwa Akamashu ya biva kukireho kugira ngo new generation ihite igenda urabona izi reka ngaruka kuri no miryango igera kuri 2 Truafa hamwe na Burundi Film Academy nibo ngira amagarare ko cyane siko izi nibo ngira amagarare ko cyane iyi new Gen Z new generation igituma ikintu cambere izi bakunda gucika intege no munsi barashobora kuba baraciye muri iyo miryango siko bagahabwa ama certificate kanaka impamya bushobozi bakayibaha kandi bagasohoka yego siko yego ikintu cambere kintangaza nagiye ndonka n'abantu benshi izi no kubarira amazina y'abantu benshi ngaha bahevye amasinema bro ati kubera iki bano bantu babarira bano bantu babatisha muri izi timu kanaka muri izi academy kanaka iyo wamaze gusohoka bro nta bundi bufasha basubira kubafasha siko jewe Lina twarigeze kuyaga imbere yuko asohora Kamasuta arambara ati je sinema ngira ndayihebe man ati kubera je nare investisi ndashiramwe amahira menshi ariko nta nyungu ndiko ndaronka ati je ngira ngende kwikorera akazi siko hari umwana yitwa CC mama ngo Sinta Films ari hehe hari umwana yitwa Hawa bro ari hehe hari n'abana benshi baciye muri Truafa kandi baronse ama certificate muri Truafa ariko mbego ubu bari hehe dusigaranye umwe wenyene yahagurukiwe na Moria Chano Asta siko izi hari ibintu bimwe tuba dukwiye mukazubona yuko hari abantu benshi batinya kuva muri izi timu kanaka wibaza izi ni kubera kinone Chance ariko aratinya kuva mu mugongo wa Libe Mr Soro kuko yaragiye abona bakuru biwe baciye muri izo timu baciye batereranya man siko yaza kugaruka no kubafana bacu abafana barakunda kuba bafana izina ry'umuntu ariko ntibafana igikorwa man siko abo yarasohoye isinema yaronse ama viewers menshi mu gihugu cy'u Burundi ariko igituma byavuye kugira acike intege niba abafana bafana umuntu mu gihe ari kumwe na naka siko ego igituma rigana ba Chance bituma kujya ni kubera ko Chance avuga ati je ninava mu mugongo siko mu mugongo wande wa Libe bazontererana nk'abandi siko kuko hari abantu benshi baciye mu migongo y'abanaka ariko gushika ino saa siko tutazi iyo bahereye sibyo ariko ingorane ya mbere za kuba kuba coach kubakuru b'amatimu ikindi naco gica kiva kukosa kuba kubakunzi b'amasinema y'u Burundi kenshi bakunda gufana izina ry'umuntu bakunda gufana igikorwa iyo umuntu yaramutse avuye mu mugongo wa naka direct nawe nyene baba bamwibagiye man yego siko baba mwibagiye n'ikindi kintu turakunda kubona zero sinema zacu mu gice cy'u Burundi benshi barakunda gushiramwo abantu bakera baporo yuko boshiramo new Gen Z siko isinema ga mu gice cy'u Burundi izi numaze kubona isinema nyinshi yuko twama tubona yama image ari yandi nyene amasura ni yandi amasura ari yandi nyene
tutigira tubona ati ngo haje akandi kaerema kanaka amushimira cyane ubu biko birajijuka kuko ngira anashe yaje hageze sorry kuko chance wari bwabo bamutuma ko mu zindi sinema ariko ubu bakobora mutuma ko mu zindi sinema zigisanzwanye kubera iki izi niki gituma niko nakubarenza yuko barakwiye kubona yuko hariho abandi bana bafise impano kuruta aba bandi babatanguriye izuba siko dukeneye amaraso mashasha dukeneye kubona izindi impano zishasha kuko ziriho new gen zigenda zicwa n'abantu benshi bafise amatimu canke n'abantu bategura amasinema kanaka bateguye isinema tuza kubona za image nyene siko turakeneye kuza turabona ihinduka kuko hamamwe bazosaza mbega tuzozanaho abandi bavuye hehe ko bamwe y'inu genzi nanyone bizoshika ugasanga yataye umurimo kuko bano bantu bacu nabo nyene na support bigize babaha inyuma yo kuva mu migongo yabo new generation kweli siko eka mugabo tubatera intege ego nibacika intege igihe bavuye muri abo babosi bapambane cyane kweri kubera biba bisaba ingufu nyinshi kubera ubugiye kwigenga uri umwana usohotse ni hatari reka tugende kwa Abenduwayo ndetse na Mugisha biri kuvugwa ko ibintu by'amafilme babivuyemo burundu ngira ngo bari hafi kubiheba aba basaza urabavuga kwiki bro aba legend n'aba legend siko nibuka Mugisha urazi yuko twakuze muri sinema y'u Burundi twumva ya sinema yiwe yitwa Mugisha siko ariko rero nabo ba legend bacu barabisa ama pressure kanaka mu mitima yabo izi kuvuga yuko umuntu yazimye iryo sikosa pe siko naragenda bimona neza yuko Mugisha yidoga cyane yidogera cyane abakunzi ba sinema y'u Burundi yidogera cyane abatanga support mu gisata ca sinema avuga yuko ngo bavuga yuko yazimye kuzima ni kimwe ariko ndemeza neza yuko Mugisha yarazimye bro siko Mugisha no mu legend siko ariko kuvuga ati Mugisha yarazimye ivyo ndavyemeza yuko Mugisha yarazimye pe ivyo ni ibintu bisanzwe ibyo biboneka man kuko Mugisha harubeshi yatanguriye muri sinema ivyo byo kuzima ni imvugo ikunda gukoreshwa n'abantu bari muri entertainment ariko rero ikintangaza bano bantu nyene bari muri entertainment baca bafatwa n'ama pressure ngo naka ngo yatuvuze mvuze ati Mugisha yarazimye ivyo ni ibintu bigaragara bro siko ivyo ni ibintu biboneka cyane kuko hariho igihe itaragiwe ryari ryaka siko ari igihe Mugisha yarayuboye kuko izi ndemeza 90% bano bantu baje muri sinema baciye barabi sinema yitwa Mugisha sinema yiwe yari hit tukiri batoyi kuvuga rero Mugisha ngo yarazimye akaca afatwa na pressure y'abantu yaya majambo ngo urumva ngo bamvuze ko Mugisha warazimye ibyo tuvyemeranye siko ariko ikindi hera coco nuko igitara ryawe yigeze kuba ryaka siko ariko reka nigaruke kuri Abenduwayo bro afise inoti yo gushira muri sinema siko ariko Abenduwayo biragoye cyane kugira ubone yuko ari umuhamagaro wiwe ivyo biragoye cyane kugira ubone yuko ari umuhamagaro wiwe siko biza kuva muri filme biza kuva izi Abenduwayo afise amahera menshi arinvesita agashiramo amahera muri sinema bro agafata ikiniki biza kuva kuri baba director basanzwe batwara amasinema kandi ndibutse na Abeli burya aranaririmba sawa aranaririmba gospel urazi izi ahantu benshi bakunda kubona kumengo bamwe si umuhamagaro wabo bamwe ati si impano yabo biva kuri baba director bro siko biva kuri baba director kanaka benshi muri sinema babaha amasena atari gwabo siko biza kuva yuko ibaze nka Abenduwayo umubonye muri sinema kanaka ukamubona bamuhaye sene kanaka imeze ukundi kuntu bro nta kibuza utangura kuvuga ati Abenduwayo umunyempano biza kuva kuri babandi izi wibaza yuko hari ikintu barushije Amedemane rakiza kuba yarahavye sinema Amedemane rakiza yarabonye yuko atari umuhamagaro wiwe avuga ati ndabivuyemo reka ndabivemo nirondere ba izo Chris bakaduha viramanda bakinisha sinema siko na Abenduwayo rivyo rumugwiza tunga afisa amahera menshi muri sinema kuko ari investisa kandi arahamagara benshi siko ariko Abenduwayo kenshi barakunda kumuha amasen atari gwiwe
bize kugaragara yuko ngo si umuhamagaro wiwe kuko baba director bacu nyene barakunda kwigungira k'ikintu ukabona ati ngo nakase umuhamagaro siko hari bashirega bakunda gutera n'ivyatsi FANNY LAVINE ko atari umuhamagaro wo gukina amasinema ati ngo kubera iki kuko barakunda kumuha amasene kanaka atari script ziwe zimubereye ukaca wumva abantu benshi ko bavuga ati ngo nakase umuhamagaro wiwe kandi hari sene yari gukina iyo sene yari gukina yari kumubera cyane hamwe n'umuntu avuga ati jya sene iramubereye kandi n'umuhamagaro wiwe muri sinema biza gutandukana nuko Aberendi wayo uza kumuha iyindi sene kanaka uramuhaye Aberendi wayo wana kungene yimereye umukozi w'Imana ucimuha sene yukumengo numwana wo mu muji numwana wa wundi wa bisho ukacatangura kwiyambika amasapo n'amasanete mu nzosi bro ariko Aberendi wa byari bikwiye yuko ahubwo muri sinema agaragara nk'umupapa man umupapa w'abana akuze cyangwa umukozi w'Imana yego ari ibintu zimwe bimwe kuba dukwiye kuza turahanura bano bantu bacu yego kuko imbere yuko abantu baza kukubarira yuko atari umuhamagaro wawe imbere yuko abantu baza kubona yuko baza kukubarira ati ngo ibintu urimo si vy'iwawe nuko na script cyangwa scene baguhaye muri sinema iyo baguha scene kanaka byari kuvana nta commentaire zari kubaho siko FANNY LAVINE bamugize umunyeshuri ukibona ati FANNY LAVINE si umuhamagaro wiwe muri sinema nibyo si umuhamagaro wiwe kukina script ari umunyeshuri siko ndiko nari kubarira izi hari ibintu mwe tuba dukwiye kuza turahanura bano bantu bro kugira nyine baze baraca ubwenge oya baravyumva bro baze baraca ubwenge man baravyumva kandi arabishimira cyane reka ndakubaza nka MIREILLE urabona yuko ari umukozi w'Imana nka MIREILLE uhava umugira ari marayikora mu kabari oya kweli ubona vyomusa sinibaza ko nashobora kuvyactinga neza mbaza ni kubera iki Arahevye atari karagaragara cyane muri sinema ko bavuga yuko itaragiwe ryazimye Arahevye muri Hazbits bamuhaye sena y'ubuganga yego kweli mbega sena y'ubuganga twari tumumenyereye akina za sene zibibi Arahevye mukaca mumuzana mu script izi bano bantu bacu nyine barafise ikibazo man nici gitumuza gusanga abantu benshi bavuga ngo itarajyanaka byarazimye reka nigarukire kuri estime na estime nyene barashobora kuba muha amasinema ari romantique ukuntu ariko estime kandi afise n'isura yo gukanga abana bro afise isura yo gukina script kandi zitinyitse cyane ukacumuha ngo scene ya romantique ngo ariko arasomana n'abandi bantu ariko bro reka turangize ego gusa reka duhereze kuri Sabasi bivugwa ko ebana inyuma yo kugenda akafata rutemikirere yerekeza mu gihugu cya bivugwa yuko Amerika biri kuvugwa ko yaponyutse ivyo kugaruka bitarimo amahanga bitarimo mugani baza ko atoponyoka kubera ko asanzwe afise umuryango hari uyu ashobora kudaponyoka ashobora kugumayo kubera umuryango ashobora kugumayo kubera umuryango kuko kuko yasanze umuryango n'abana biwe yego kandi na no bishigikira cyane reka dufate agumyeyo niki sinema yacu izohomba ikintu kinini urazi igituma izohomba ikintu kinini gusa kino sa mu gitsina gabo muri sinema yacu y'ubwimvye cy'u Burundi ndemeza neza yuko umuntu abayoboje inkoni y'icuma ni Sabasi nkuru nziza ivyo kuvyemera ngo sigisabo nitegeko siko nimba hariho abantu benshi bakunda kwikompara cyane na Sabasi nkuru nziza mu gitsina gabo mu ba legend arabayoboye bro ndiko mvuga mu ba legend batanguriye rimwe ndiko mvuga mu ba legend batanguriye rimwe abo ba Mr Same wabandi Sabasi nkuru nziza arabayoboje inkoni y'icuma yego okay aho siniko nabifatira na new new generation mu gitsina gabo ndavuga Mr Kane na izo Chris muri new generation siko mu gitsina gabo new generation yego bako baraduga neza cyane ariko mu gitsina gabo hose mu gica cy'u Burundi Sabasi nkuru nziza arabayoboje inkoni y'icuma yego ibyo tuvyemeranye bro kuko ni ibintu bigaragara kuko ni ibintu biboneka siko tuba tubwizanya ukuri kugira niho dukira bro niho dukira ku mitima cyane kuko ari abantu benshi ngaha
baze imbere yacu kugira tujyajyane bro ubuzima bwo kujyajyana sibwo tukirimwo ubuzima bwo kuvuga ati ngo naka ndikunda murondera k'ikintu naka bro sico turimwo twese twifuza yuko iterambere ku bana b'igihugu twifuza iterambere kuri bano bana bacu kugira batere imbere man siko kugira tubone yuko bako baramamaza idarapo mu mahanga kandi bako baranabikora sana bakora nabikora kuko dushimira cyane filme y'u cyacu Burundi iri ku yindi level cyane yarashitse handi kuko tudakwiye no kwikompara mu bindi bihugu byo ngaho hafi yacu ahubwo tuzokwikompara n'ibindi bihugu byo hanze yego kwe ariko ikintu cyo nangiza coco abakinya b'amasine mu gice cy'Uburundi nibiga indimi yego bro kwiga si icyaha kwiga si ingorane buryo urazi ko mu bakinya b'amafilme yego naragendereje nsanga n'abavuga igiswahili ni baki ego igiswahili bro kandi igiswahili ni loko ego igiswahili ni n'ururimi ruri loko ego go ngayi wacu abantu benshi bavuga ego igice kinini ya cyayi Bujumbura kivuga ego ugasanga ariho umukinyi wa filme ari abaswahili benshi ndiko ndavuga basi ngomvye kuvuga mvuze igiswahili kiri loko mvuze ngayi wacu mfatiye ngaha ku butaka bwacu bw'u Burundi turakivuga ubundi igiswahili kiri international cyane man mugabo basi ngayi wacu abantu benshi baravuga igiswahili ngaho mugabo usanga hari abakinyi batavuga n'igiswahili ego basi tube twibagiye icongereza n'igifaransa kuko ivyo byo nurundi rwego ego nivyo yizi ico kintu warubanuye nico bigi nivyo yizi ndiko ndabikubarira kwiga bro kwiga si icyaha man siko kandi kwiga novuga gute kwiga si bimaramari kandi si kuvuga ngo ni gusubira mu mashuri kuko hari ibigo byinshi ngaha byigisha indimi siko turakeneye kubona isinema zacu zabaye international kuko zino sinema zacu bashira cyane kirundi bifise aho bigera bro zifise aho zigera zitarenga imbibe urazi nk'icyo kintu nari ndakubwiye ego ngira nk'umukinyi wa filme uzi w'umukobwa ego ashobora gutanga interview mu giswahili mu giswahili mbwira mu giswahili umukobwa uzi mu giswahili sinibaza gusa bo bari bakeyi nawe no mu bahunguza kuronka nka batanu gusa canke bane bari bakeyi urazi gituma Alvera Muhimbare wazi ko yigeze kuja muri Tanzania warabonye yuko hari abantu banamuvugishije cyane canke banamuyagishije cyane yavuga ati sawa ndio iki gituma isi bana abantu bacu bro izina ry'Imana turakwiye kubona isinema yacu yaba international siko bro nitukirondera imitima ya mitima yo ngaha hafi gusa turakwiye kurondera n'imitima y'ahandi ha arabakinye ahubwo by the way reka dushimire umuntu yitwa John K na John K turamushimira cyane ari hanze umuntu yitwa uwo nga mu kinama yitwa ujya mu comedy Ildefonse urazi ko afise cyane y'igiswahili bro kandi arakubita ama miliyoni y'ama views ego gusa hariho inuze yiwe au niveau international urazi oya nikindi kintu gicasaba na bantu b'abakunzi ba sinema y'u Burundi urazi yuko ari ni sinema ziko zirasuka ngaha mu Burundi ziri mu giswahili na Sami yarabivuze ko Sami agiye gukina mu giswahili ariko abakunzi ba sinema y'u Burundi ntizirabinjiramo cyane kuko twakuze twiyumvira ninde man twakuze twiyumvira ninde y'Igitega twakuze twibonera bakireko bro mu bintu by'Ikirundi yari ninde mu bintu biteye imbere yari umuco siko umuco kuri RTN urumva biracafise urugendo kugira bano bakunzi ba sinema baze bafate bino bintu yuko bashoboye guhindura indimi canke bazivanze kanaka kuko twakuze twiyumvira umuco na ninde abanyabujumbura birabira ninde hamwe n'umuco byose n'abari mu ntara hagati bikurikira umuco na ninde siko ntibari bwarabe ngo za sinema ikirenze ko isinema bace barabazari zisiguye mu Kinyarwanda ivyo n'ibintu bigaragara bro siko biracaguye kugira abakunzi ba sinema baze batahure runo rurimi rw'Uruswahili baze batahure ucongereza gutahura igifaransa timbe ikiniki ariko bizoza buke ariko muri East African turakwiye kwa avansa
kuko izi nimba ubona neza yuko sinema yacu iriko iratera imbere nivyo iriko iratera imbere ariko no kwemeza neza yuko hari ibihugu bimwe bimwe izi tutarashikayo nko muri Kenya bivugira icongereza bivugira igiswahili ariko muri Kenya ndazi neza yuko gushika ino saha siko biragoye kugira sinema yo ngaha igende kurabwa muri Kenya kuko kino kirundi cacu ari muri Kenya ntibaza kubitahura muri Tanzania nuko nyene mu Buganda nuko nyene ahubwo twiwe turashimira cyane abarundi bari hanze siko benshi bari hanze undi bari hanze nibo baduha support cyane gusumba bo muri East Africa cyangwa bari hafi yo ngaho hanze ego kwiri bro asante sana asante na wewe asante pia ikiganiro cyari cyiza acha tumalize ikiganiro kipindi kilikuwa kizuri vraiment reka dushimire abantu badukurikirana bavuga indimi zose kandi bari hose kwisi man dusubira tubonane mu cyane gose tubashimira cyane vuga kakanu kawe ngo hasta la vista urasize ubu ubahubwo tugiye kuza turatangura mu cyongereza tukiganiro tukarangira muri hasta la vista n'ururimi rwawe hasta la vista ariko hasta la vista tubashimira cyane. God bless.